Bene data bakundwa, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nshimira Imana cane. Nitwa Ntayimpera Antoine, mvuka mu ntara ya Muramvya. Navutse mu 1962. Nakijijwe mu 1981. Ndashimira Imana rero yagendanye nanje muri uru rugendo rwose. Nagomba ndabasangirize intahe ishimikiye cane cane ku kuntu nahuye n'ubushobozi bw'Imana naho vyabereye. Maze gukizwa harabaye ihinduka mu bugingo bwanje. Ntarakizwa nari maze imyaka nk'ibiri canke itatu ndi mw'ishengero ry'abaporoti, ariko mu vy'ukuri sinafashijwe cane ico gihe cose kuko nabona nyene ndi umunyedini, ariko hagera igihe mpura n'ubutumwa bwiza duhuriye ahandi, mpinduka icaremwe gisha. Maze guhinduka duhura na bene data nyene bagiriye ubwo buntu, akagwi kanini dutangura kugira umugwi ukomeye, dusengera hamwe, tubwirana ijambo ry'Imana, dukomezanya. Aho rero nta shengero twari bwaronke, niho twatangura kuvuga ubutumwa, duturira ibiheko, duturira ibigirwamana, maze bimenyekana hirya no hino. Dutangura kuba abantu bateye amakenga, abantu bose batangura kubaza ibyacu, abandi baza kuturaba. Natwe nyene kubw'ubumenyi buke no mu mvugo yacu twararenze urugero, wasanga hari ibyo tuvuga mu buryo bukarishe cane, mbere tutiyumviriye n'ingaruka. Ubwo rero hagera igihe turi mw'ivugabutumwa, turi abajene bagiye kuvuga ubutumwa, turagenda twishikira ahantu Ikiganda mu ntara ya Muramvya, turiko turavuga ubutumwa. Hagira abavamwo bitabaryoheye bagenda kuturega mu bajerere, abajerere bagenda kuturega kw'ikomine, babaha abapolisi, baraza baratuyora, baradutwara, badupfungira muri komine ya Kiganda, hari hagasho badushiramo. Ubwo rero tumaze iminsi ngaho, haragera igihe bamaze kwizigira ko tutotoroka kubera ibishingantahe vyacu, baraturekura ngo tumere nk'abidegemvya, duteramire hanze, dusama akayaga. Turiko rero turaho hanze dusenga, turirimba. Mu gihe co kumugoroba nka 1:00 y'ijoro canke 1:30, niho numva ubushobozi bwinshi bwururutse buva hejuru bunyurukirako, maze amaso yanje ahishwa ibiraho ndi, ntangura kubona ibiri kure cane. Ntangura kubona umumarayika yatiriye ijuru agenda avuga ati, nimuhumure mureme bane banje, kuko ubutumwa bwiza buzoshika ngaha muri, kandi buzorenga no hirya yo ngaha, buzokwira n'Uburundi bwose. Ico gihe numva ubushobozi bwinshi, ndaturika, ndasemerera, ndabivuga nk'uko numvise umumarayika avuga. Abo turi kumwe bose baratangara, hanyuma heza akanya ntangara nanje mu bandi, tubandanya kuganira ivy'iyo nkuru. Hanyuma habaho kuzura mpwemu yera, twese abari aho hantu dutangira kuvugishwa mu ndimi. Niho rero batwita abasazi. Ico gihe babaye batadutahura, badusubiza mw'ibohero, ariko bamaze kubona ko hari ubundi bushobozi bwatugendeye. Harageze igihe rero turava muri iryo bohero dusubira
iwacu vyatuviriyemwo bamwe gutakaza amashuri kuko haheze igihe dufungiwe aho hantu. Ntivyari bicoroshe gusigura ku mashure abana basubiye kw'ishure, ariko rero hariho benshi bashoboye kwemererwa kubandanya. Ndashimira Imana rero ingene vyagenze, tubona ubwo bushobozi bw'Imana. Hanyuma Imana imaze kuduhishurira amabanga menshi, niho habaho kuronka bene data b'i Bujumbura batwitayeho, baramenye ivyacu, baraza bafatanya natwe. Turibuka kandi dushima cane Imana yakoresheje umusavyi wayo Pasiteri Niyungeko Samuel. Yarahagurutse ahagurukana na bene data abandi abakozi b'Imana vyari kumwe, baraduga baraganira n'abarongoye intara, bitaboroheye nabo nyene batariko barakirwa neza kuko twari twamaze kuba nk'ibicibwa n'akabarore muri iyo ntara, twapfungirwa mu maperizo yose hirya no hino. Hanyuma bamaze gushika baravugana nabo, hagera igihe badutangariza inkuru nziza yuko biriko biraja imbere. Imana irabikora, irabakoresha. Tuza twumva ngo twaronse uruhusha rwo kugururirwa ishengero natwe mu ntara ya Muramvya. Hanyuma dutangura kurondera ikibanza, kiraboneka, turubaka. Abo bakozi b'Imana baritanze cane, igikorwa kiratangura ibusekera. Ico gihe haba umuriro mwinshi, biramenyekana mu gihugu cose. Imana idukoresha ivy'ubuhizi. Muri ico gihe nyene Imana icima ingabire yo guhabwa indirimbo, guhabwa melodi, guhabwa amajambo. Imana yarampaye impano ico gihe, ndayishimira. Muri ico gihe nyene haranditswe indirimbo zishika 100 canke zirenga zakoreshejwe kuva muri iyo myaka ya 83 kuduga. Imana yagize neza, twaraja mu bikorane mu ntara zitandukanye. Nk'Ikiremba niho twashika, tugahezagirirwa cane, tukagaruka twahindutse bandi bashasha, tugasubira tugakoreshwa ivy'ubuhizi. Iryo shengero rero nshimira Imana ko Imana yarikoresheje rikugurura ayandi mashengero hirya no hino. Ryaratanguye ryugurura iryo mu Rusaka, mu nyuma Ikiganda, harakurikira hahandi twafungirwa nyene. Icabaye igitangaza muri ivyo nuko komine yari yimutse irabisa ishengero rirahashika. Inzu twapfungiwemwo niyo yabaye transforme, ihinduka inzu abakozi b'Imana babamwo. Ivyo ni vy'amaso yanje niboneye nkiriho. Rya jambo umumarayika yavuga ngo ubutumwa buzoshika ngaha kandi ngo buzorenga no hirya yo ngaha. Ivyo nivyo nabonye n'amaso yanje. N'ubu iryo shengero rirahari. Turashima Imana rero ku vyo yakoze ico gihe. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwabandanije kubana natwe, hakoreka ibikorwa bikomeye cane, hamuguruka benshi, habohoka benshi, ivy'ibigirwamana bimera nk'ibiciwe. Aho twashitse hose ikiganza c'Imana cagiye ciyerekana. Ivyo ndabishingira intahe mvuga nti narabonye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera yakoranye natwe, twasambuye utuzu twa Nyabugoro twinshi, wasanga abantu baratwubakiye mu kigo, tukagenda tuduturiye, tukagenda dusanganguye ivyo bikorwa, aho hantu hagasigara bakizwa. Aho mba ndiko ndavuga ivy'ubushobozi bwa Mpwemu Yera vyagiye birakorana natwe. Twabonye ukugira neza kw'Imana. Ubu rero n'ubu ubuntu bw'Imana
bwagumanye natwe, twaciye muri byinshi, si ibihe vyiza vyagumye ari ivy'ikanguro gusa, twaraciye no mu bindi bihe vyo kugumirwa cane, ariko Imana ishimwe yagumanye natwe, yagumye tuzigama, ntitwasubiye inyuma. Kugeza ubu rero Imana yatugiriye neza, ubu ndi umupasiteri, ndashinga intahe, kandi n'izo ngabire zose ziracari kumwe natwe. Yesu abahezagire, nuko umwami adushoboje uko bizuguruka, tuzobabwira n'izindi ntahe. Mugire umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.